Bakunzi ba radio Umurisho turabaramukije nkuko mubimenyereye akana kanya ukumviriza ikiganiro ndondeza musanzwe mushikirizwa n'ishirahamwe Focode kubijanye n'abanyagihugu b'u Burundi bagenda barafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo kuva mu mwaka wa 2015. Ikiganiro cyo kuri uyu wa 2026 muri 2025 ni naco kiganiro ca mbere tubahaye muri uyu mwaka, ari naco gituma kanabaye n'akanya kuko baramutsa no kubipfuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2025, tukabipfuriza mwese mukurikira ndondeza ko wabera umwaka w'amata n'ubuki, ukabera umwaka w'umugisha mu byanyu no mu banyu. Ikiganiro tugiye kubaha uno munsi kijanye n'inyuruzwa rya Haruna Kinyata. Haruna Kinyata akaba yari umukuru w'urwaruka rw'umugambwe Sahwanya Frodebu, akaba kandi yanyurujwe kuva ku igenekerezo rya 5 mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze wa 2024. ni ukuvuga ko ikiganiro tugikoze Haruna Kinyata amaze amezi ashika indwi atazwi irengero ryiwe. Nkuko mubimenyereye mu kiganiro ndondeza, murabizi ko mu mwanya wa mbere tuja tubaha umwidondoro w'uyu yanyurujwe, mu gice kigira kabiri naho tukagaruka ku bijanye n'inyuruzwa ryiwe uko riba ryaragenze. Muti none Haruna Kinyata ninde? Haruna Kinyata yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 979, avukira ku mutumba wa Rutumo, ni muri zone Minago, muri komine n'intara ya Rumonge. Ico ngaha muca mugira ko mwumva nuko Haruna Kinyata yanyurujwe afise imyaka 45 y'amavuka. Haruna Kinyata asanzwe ari umuhungu witwa Kabura be n'umukenyezi wiwe Nyabenda Feza. Haruna Kinyata nawe yari yaramaze kubaka urugo rwiwe, akaba n'umuvyeyi w'abana 8. Urugo rwa Haruna Kinyata ruri muri quartier Birimba, iyo quartier ikaba isanzwe iri mu gisagara ca Rumonge. Mu bijanye n'akazi kiwe ka misi yose, Haruna Kinyata yari umurimyi, akongera akikorera utwiwe harimwo kudandaza. Mu vyo yadandaza hakaba harimwo bimwe yakura mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari nayo mpamvu nkuko mu byo muza kumva bavuga ko bamuhoye harimwo kumwagiriza ngo yobakorana n'abagwanyi bari mu gihugu ca Kongo, bafatiye kuri iyo migenderanire yari afitaniye n'abari muri Kongo. Ikindi muzi dukunda guhagarara ko cyane muri kino kiganiro mwidondoro w'umuntu, turahagarara cyane ku bijyanye n'ivyumviro vya politike. Ibi tukabikora kubera ko abatari bake mwinyuruzwa ryabo kuva muri 2015 hagiye harajamo cyane imvo za politike. Haruna Kinyata yari umunywanyi akomeye w'umugambwe Sahwanya Frodebu, umugambwe yaramazemwo imyaka itari mike. Ntiyari n'umunywanyi gusa, yari n'indongozi, kubera ko ari we yararongoye ugwaruka rw'uwo mugambwe mu ntara yose ya Rumonge. Ngaha twaranabagije ko muri ayo mabanga Haruna Kinyata atoba yaragiye aragira ibibazo nk'ivyo guhohoterwa, gutega ubwoba bifatiye ku vyumviro vyiwe vya politike. Abiwe batubwiye ko Haruna Kinyata atari bwigera apfungwa azira ivyumviro vyiwe vya politike, ariko kandi batubwiye ko mu matora yaheruka yo mu mwaka w'2020 Haruna Kinyata yahohotewe bikomeye, aramenya ko ariko ararondegwa kugira ngo agirirwa nabi, araheza aranyegera, maze ararindira ko ivy'amatora bibanza kuvamwo asubira kunyaguruka, hanyuma abandanya ubuzima bwiwe ataco yinona.
rero kugira ngaha Haruna Kinyata ntabyo yabona ko ubuzima bwiwe bushobora kubangamirwa kubera izo mvo za politike. Aha twongere tubabwire ko tutari tubimenyereye gose ibyo kubona abanywanyi b'umugambwe Frodebu nabo baja muri aba bagenda baranyuruzwa kuva muri 2015. Hari imigambwe twabona yari yagiye ibangamirwa kurusha iyindi, imigambwe izimbere gushika ubu akaba ari abanywanyi b'umugambwe CNL n'abahoze bari muri FNL ishami rya Gatongwasa, hakaba kandi abanywanyi b'umugambwe MSD. Iyo migambwe ibiri niyo twabonye gushika ubu no mu raporo turonka yamira imbere mu bagumye bariko baranyuruzwa. Mu mugambwe Sahwanya Frodebu gushika uyu munsi twari dufise umwe mu banywanyi bawo, umupfasoni Krista Benigne Irakoze, yanyurujwe kwigenekezo rya 29 mu kwezi kw'icumi muri 2015. Ariko rero naho tuvuga gutyo hari ikintu cyatanguye kuboneka muri 2024 aho vyabonetse ko umugambwe Sahwanya Frodebu nawo nyene utera uja mu murongo w'imigambwe iteri hamwa n'ubutegetsi, kuko mu mwaka uheze twararonse amakuru y'ahatari hake aho amadarapo y'umugambwe Frodebu yagiye ararandurwa agatabugwa. Twarabonye aho ingoro y'umugambwe Frodebu yamenaguwe, eka mbere ahandi naho ugasanga bagiye gufuta ivyandiko biriko, mbere ingoro bakaca bayisiga amazirantoke. Twararonse n'amakuru nko mu ntara ya Bubanza aho hariho indongozi z'umugambwe Frodebu zahamwe bikomeye, hakaba ku rugero rwa bamwe batwawe nko mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD bagakubitirwayo, hakaba abandi bataye bagahunga, hariho amakuru avuga ko bashobora no kubica. Ivyo twarabibonye mu mwaka uheze, bikaca bihurirana nuko uwo mugambwe wari kuraboneka uri kuraduga nk'umugambwe ushaka kwitoza uhagaze neza mu matora ya 2025, na cane cyane mu gihe umugambwe wari kuraboneka ko ushobora kuzokora urunani hamwe na CNL ya Gatongwasa. Ivyo navyo abagiye barakurikirana amakuru mwarumvise ko byahavuye bigera ku rugero aho Frodebu yashinze urunani bise Burundi bwa bose. Urwo runani rukabamwo umugambwe Frodebu, rukabamwo umugambwe Kodebu, umugambwe CNDD wa Leonard Nyangoma, bene umugambwe FEDES Sangira. Ariko kandi muri urwo runani hakaba harimwo aba CNL bari ku ruhande rwa Agatongwasa. Hamaze gukorwa amaliste y'abitoza kaja muri seni, mwarumvise ko mu kwezi kuheze kwa 12 k'umwaka 2024 muri seni bahavuye banka urutonde rw'abashinga amateka bitoza kubw'urwo runani, babagirije kubona barashizemwo Agatongwasa nabo bari kumwe. Bihava bigenda no muri sentare Ntahinyuzwa, aho iyo sentare yategetse ko urwo runani rushobora gukora intonde zawo ari ubukozi babanje gukuramwo Agatongwasa n'abagenzi we. Bikaboneka ko ihamwa ry'umugambwe Frodebu muri 2024 rishobora kuba rifatanye nuko batinya ko Frodebu igiye gufatana CNL mu matora yakurikira, nkuko kandi ufite n'amakuru avuga ko n'umukuru wo mugambwe atagumye yorohewe muri ico kiringo, habayeho ivyo kumutera ubwoba. Inyuruzwa rya Haruna Kinyata turibona ko rishobora kuba riri muri uwo murongo w'ibikorwa bitari bike byagiye bikorwa cyangwa byateguwe kugira ngo batere ubwoba umugambwe Frodebu. Ubu rero tuje mu gice nyezina, mu gice nyamukuru cya kino kiganiro, aho tuvugana ingene inyuruzwa ry'uwo turiko turavuga ko ryahavuye rigenda. Muti Haruna Kinyata inyuruzwa ryiwe ryagenze gute? Twamaze kubivuga ko yanyurujwe kwigenekerezo rya 5 mu kwezi kwa 6 muri 2024. Mu gitondo cy'uwo munsi Haruna Kinyata yavuye mu rugo rwiwe avuga ko agiye kurondera mwene wabo yitwa Christophe Niyonzima, nawe hari haciye iminsi 5
abuzwe irengero. Muti ibi vya Christophe Niyonzima vyari vyagenze gute? Amakuru tumaze kuronka yo kuri Christophe Niyonzima nuko nawe nyene yari umunywanyi w'umugambwe Frodebu. Hanyuma kwigenekerezo rya 31 kwezi kwa gatanu muri 2024 araronka itelefone y'abantu bamuhamagara bamusaba ko kubitira imakamba mu rubanza rw'umuryango. Christophe Niyonzima afata imodoka agenda n'imakamba, hanyuma ahejeje ivyamujanye afata iyindi modoka atera agaruka mu Rumonge. Ariko ico twumvise nuko ari muri iyo modoka yoba yaronse itelefone. Ivyakurikiye gushika ubu ntawuzi neza ivyo ari vyo. Ntitwigeze turonka uduha umuco ukwiye ku vyakurikiye, ari naho ngaho mwumva ko na Haruna Kinyata yanyurujwe agiye gukurikirana ico kibazo, agiye kubaza ivyari vyatwaye mwene wabo iminsi 5 imbere y'uwo musi Kinyata nawe yahavuye aburirwako. Aha rero nkuko tuza kubisaba mu mpera z'ikiganiro, turasaba afise amakuru bose ajanye n'inyuruzwa ry'uyu Christophe Niyonzima ko boheza bakadufasha kumenya nawe ivyiwe, yaba umwidondoro ukwiye, yaba ivyamushikiye, ingene vyoba vyaragenze. Tugaruke kuri Haruna Kinyata. Haruna Kinyata yari yavuze ko yiriwe kurondera mwene wabo ivyamushikiye ivyo ari vyo. Niho ku mugoroba hafi nk'isaha 10 z'umuhingamo, Haruna Kinyata yaca mw'isoko aho mu Rumonge, aho umukenyezi wiwe asanzwe adandariza, maze baranamumenyesha ko yumva ashonje, amusaba amafaranga yo kujya gufungura kugira ngo mu kurindira ko bahava bataha ku mugoroba. Yongera agenda amenyesheje umukenyezi wiwe ko aza kuza kumuhitana bagatahana ku mugoroba. Nguyo Haruna Kinyata aragiye. Guhera uwo mwanya abiwe nta makuru bafise y'ibyahavuye bimushikira. Umukenyezi yararindiye ko umugabo aza kumutora nkuko yari yabimwemereye, ararindira arabura. Ahava noneho atangura guhamagara za telefone ziwe, za telefone zibiri zose uko ari zibiri, umwanya wa mbere zaritavye, hanyuma abazifise baca barazizimya. Umukenyezi ati kumbure nkeka umuriro wamuzimanye, wamuheranye mu telefone, mugabo ntabitahure ko telefone ngo ubundi zari zirimo umuriro ukwiye. Niho yaca ataha, ararindira ijoro ryose burinda buca atagakuru aronse kumushinga ntahe wiwe. Bukeye mu gatondo niho haba ivyo kurondera Haruna Kinyata mu bibanza bitandukanye ngaho mu Rumonge aho abantu bapfungirwa. Nuko bamurondeje baraja kurondera mu gipolisi barabura, baja ku cicaro c'iperereza ngaho mu Rumonge barabura, baja kandi no kwibohero rikuru ryo mu Rumonge aho benshi bita ku Murembwe naho nyene barabura. Nuko barataha, haraca n'imisi mikeyi atagakuru bigeze baronka kajanye niyo Haruna Kinyata yagiye. Niho mu nyuma haba haboneka abavuga ko biboneye ifatwa rya Haruna Kinyata. Muri abo hari abavuze ko imbere yo gufatwa Haruna Kinyata yahamagawe ku telefone n'umuntu yobazwe ku izina ry'itazirano rya Muhutu. Aritaba, aragenda ngo bahure, amushikiriye ngo ako kanya nyene haba harashitse imodoka yo mu bwoko bwa camionette double cabine ifise ibiyo bitabona. Abagabo batatu bari muri iyo modoka baca basimbira kuri Haruna Kinyata, bamurabisha ko inkoho, baca mwinjiza ku nguvu muri iyo modoka. Umugabo abaragiye gutyo. Guhera ico gihe nta muntu numwe afise agakuru ka Haruna Kinyata. Inyuma harabahavuye barondera bamwe mu muryango bakabwira ko Haruna Kinyata yafashwe n'iperereza, maze abamufashe amaze gufatwa ngo bayaciye ajya gupfungirwa ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Abo nyene bavuze ko mu nyuma Haruna Kinyata yoba yarasohowe agasho, maze asohorwa mu ijoro ngo atwagwa mu gihugu cya Kongo ngo agiye kwerekana abagwanyi.
ariko abatanze ayo makuru bo nyene baba banongeye ko iyo abantu basohoye gutyo mu iperereza batigera bagaruka ko bashobora kuba bagiye kwicwa. Inyuma y'ivyo hari abandi biyadukije bashaka kuremera umuryango nk'uko twakunda kubibona ahandi hatari hake abantu bagiye baranyuruzwa. Bamwe bakemeza ko bafise iyari ko bahazi, ariko bagasaba amafaranga kugira ngo bafashe umuryango kuhamenya. Hari n'abageze ku rugero runini kurushaho, baza gusaba ibifungurwa, bararonka amafi n'ibindi, bo nivyo bashaka gushira upfunzwe. Abo bose bamaze kubikora baca banyika, nta cigeze gisubira kumenyekana. Umuryango wagumanye bene abo bantu baza barazana amakuru agoye gutahura, ariko biboneka ko kenshi nk'uko tumaze kubibona baba ariko barondeza nyabuna kumenya ivy'umuryango uba warashoboye kumenya bijanye n'inyuruzwa ry'uwabo. Nuko rero nk'uko twabivuze, amezi arabaye indwi atawuzi irengero rya Haruna Kinyata, ariko ingene yatwawe bikaboneka ko vyakozwe nk'uko abandi benshi muri 2024 banyurujwe n'iperereza ry'u Burundi. N'umwaka twagiye turavuga inshuro nyinshi cyane kwiperereza ry'imonogoje mu bijanye no kunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo. Ari naco gituma dusubira gusemerera dusaba abatwara iperereza ry'u Burundi ko botereza kuva mu gacerere bakavuga iyo bajanye bano bantu bose bafashwe muri uwo mwaka. Uwa mbere rero aza kwisonga ry'abategerezwa kubazwa bino bintu ni umukuru w'iperereza mu ntara ya Rumonge, Regis Sibomana. Haruna Kinyata si uwa mbere, si we wenyene yanyurujwe muri 2024 aho mu Rumonge, iperereza rirongowe na Regis Sibomana. Turamaze kuvuga abandi bantu bashika 4, tuzobana tubagarukako no mu biganiro vyimirije. Tworangiza kino kiganiro dusubira gusaba abashobora kuba bari bazi uyu Niyonzima Christophe, mwene wabo wa Haruna Kinyata, nawe yari yanyurujwe iminsi 5 imbere ya Haruna Kinyata. Birahambaye ko nawe nyene hakorwa amatohoza akwiye ku vyamushikiye, maze tukamenya ivyo byarashitse ivyo ari vyo, kubera ko kugeza ubu atamakuru akwiye yigeze avugwa, haba mu kumutabariza haba no mu byo turonka mu makuru ajanye n'inyuruzwa ry'uyu muntu. Ivyo byose umuntu yari yafashe imodoka, abari bafise iyo modoka barashobora kuvuga. Haruna Kinyata nawe yari yagiye gukurikirana ico kibazo, murumva ko nawe yaciye anyuruzwa umunsi nyene yariko arabikurikirana. Umuntu yoshobora no kwibaza ko Haruna yoba yanyurujwe kubera yari agiye kurondera mwene wabo, ariko amakuru dufise avuga ko imbere y'uko Haruna Kinyata anyuruzwa nawe nyene hariho abantu bari bafite agafoto kiwe ka pasiporo, ubu bari bamaze iminsi bagenda barabaza abantu ko baba bazi uwo mugabo uwo ari we. Bikaca bisigura ko kunyuruza y'aba Christophe Niyonzima y'aba Haruna Kinyata vyari ibintu vyari vyateguwe imbere. Abumva izina rya Christophe Niyonzima bashobora kumwitiranya n'uwundi Christophe Niyonzima twari tumaze kuvuga muri ndondeza, we yanyurujwe muri 2021 ava mu ntara ya Kirundo, anyuruzwa ku masanganzira ya Muyinga, akaba yanyurujwe yaramaze igihe gito ahungutse avuye mu Rwanda. Christophe Niyonzima turiko turavuga ubu n'uyundi, ni Christophe Niyonzima ava mu Rumonge, akaba mwene wabo wa Haruna Kinyata. Aha rero niho duhejeje tukarangiriza ikiganiro cy'uno munsi. Dushimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye, tuzosubira ku munsi w'Imana uza mu bindi biganiro vya ndondeza. Murakoze.